Numunezero gusura kubana mwese bakunze ibiganiro vya HTV ndabaramukije ndabaye kandi nikaze mu kiganiro cingo n'imiryango iganiro tuvuga ibijanye n'urugo tukavuga ibijanye n'umuryango umuryango murabiza abawugize n'umugabo n'umugore n'abana n'abatunzwe mu nzu no kuvuga ngo uwo ni umuryango igicapo Imana yashize mu muryango ni igicapo gihambaye gose n'ahantu Imana ikenera ko iganza ikaganza abagize umuryango kugira ngo izina ryayo ribandanye ryamamara. Umuryango urimpacta ikibano hama ikibano kikaja mu ishengero hama ishengero rikimpacta igihugu. Ico nico gicapo dufise muri nosi co kubaka ingo zubaha umwami Yesu. Rero uno munsi twahisemwe kubaganirira muri kino kiganiro kubijanye n'ingene uwo muryango uwo tunganwa. Ni gute umuryango abantu babiri bubakanye abana umuryango wose ubaho wubaha umwami Yesu ukabaho unezerewe. Mbega iyo tuvuze urugo ruryohewe, urugo runezerewe, urugo tuvyitse muri ya style nyene y'abantu nyene bakiri bato rutesa, ku buryo abantu bakiri bato barubonye urwo rugo bavuga bati barya abantu barahiriwe, barya abantu baryohewe, barya abantu n'abantu beza. Bigenda gute? Bigenda gute kugira urwo rugo rumeruko? Muri no misi nibaza ko ingo nk'izo zikenye, ariko twashaka tubiyage kuno munsi kubera iki bikenye. Mbega nibiki bibuze, mbega nibiki vyoterererwa muri urwo rugo kugira ngo rubandanye urugo ruryoboshe rumeze neza gubaha Imana mugabo kandi urugo abantu babona bakavuga bati urugero rugo kweri n'urugo rwiza. Ivyo navyo tugomba tubifashemwe n'umutumire wacu twaronse no munsi yatwigore araza muri studio za television ya Heritage nawe subundi ni Pasteur Marc bazi kwankana araza kutubwira ibijanye n'ubwo rugo rwiza, ibijanye na ca gicapo c'umuntu agize ubwo rugo nibiki bibura nibiki vyoterererwa kandi turamuha ikaze muri studio za television Heritage. Ndabashimiye cyane gose n'umunezero mwinshi udasanzwe kuba nagira ibakwe nkaza ngaha muri no Heritage TV kugira ngo dushobore kubiganira kubijanye n'urugo rwiza. Imbere ya byose nagira mbanze ndamutse abariko baradukurikirana ndababwire ngo amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe kandi abe mu ngo zanyu no mu miryango yanyu mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ndanabipfurize uku kwezi kwa gatatu mu Kirundi ku kwezi bakwita ukwezi kwa ntwarane. Ni ukwezi kuri prophétique kubuhanuzi kuko bakwise ntwarane kuko haba ari igihe cyo kwimbura abantu baba bariko bimbura ibintu byinshi bakabura n'ingene babitwara. Rero ndipfurije abariko baradukurikirana kuko kwezi ko babera ukwezi kudasanzwe ko kwimbura iby'umusesekara baterera insenga bafata ifi nyinshi kandi nini mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Nshimire namwe mwantumiye nongere nshimire naba bariko baradukurikirana. Amazina mwamaze kuvuga wondiwe sanzwe ndi umwungere w'ishengero rya Reforme mu Burundi. Rero reka twinjire rero mu kiganiro nyezina. Yesu abongera umugisha. Amen. Tutarinje mu kiganiro nyezina nashaka muri iryo zina ryanyu ku bantu babyumvise Marc twababwiye ko ari Pasteur Marc bazi kwankana mugabo twashaka musigure gatoyi bazi kwankana bisigura iki mbega mwagizwe kubera iki? Okay. Mutama wanje yari umu philosophe. Yakunda no kuvuga n'umuntu yakunda kwihweza ibintu hirya no hino kandi yatembereye cyane. Rero yararavye asanga abantu batari mu Mana batari muri Yesu benshi barashoboye kwankana. Rero ni nk'izina yampaye rimeze nk'ubuhanuzi amamagarira ati weho ubwo abandi bazi kwankana weho uzukundane kandi kugira uzukundane uzuje muri Yesu. Nta handi hari urukundo atari muri Yesu. Amen. Turabashimiye rero tunaja mwidonido ry'ikiganiro cacu aho tugomba kuvuga ku rugo urugo rwiza urugo ruryoshe urugo ruhimbara Imana urugo ruhimbara Imana rugahimbara n'abantu tuvuge muri iyo style. Mbega urwo rugo rurabaho rurakunda icyo kibazo ca mbere fisi. Haleluya. Murakoze mumbajije ikibazo ciza cyane
urwo urugo rurabaho kandi rurakunda, ibanga ni Yesu. Mu Giswahili bavuga ngo siri ni Yesu, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo uwizera Imana byose birashoboka. Rero imbere yuko tuvugana kuri iryo jambo, wanyemerera tubanze twisunga icanditse kiri muri Zaburi 127 ku murongo wa mbere. Havuga ngo iyo umwubatsi, usome, havuga ngo uhoraho iyo atari we yubaka inzu, abayubaka baba baruhira ubusa. Ngo uhoraho iyo atari we azigama igisagara, umuteramyi abera amaso ubusa. Ni ukuvuga ngo urwo rugo rwiza cyane rw'igitangaza, kugira rushoboke dukwiye kugubakira kuri Kristo Yesu, ku Mana. Kuko igihe kimwe Yesu yatanze akarorero k'abantu babiri, inzu zibiri. Inzu imwe yubatswe ku mucanga, iyindi nzu yubakwa ku rutare. Izo nzu zose uzirabye zarasa, ariko itandukaniro ryazo ryagiye kumenyekana zihuye n'ibigeragezo, zihuye n'imipfunda. Ngo haraje imipfunda isegenya, iraza irasendanisha kuri izo nzu. Imwe yari yubatse ku musenyi iratemba, ariko yari yubatse ku rutare yagumye ihagaze. Rero n'urugo kugira rukomere, nta handi rwo kubakirwa atari kuri Kristo Yesu. Kuko ingo zirategwa cyane, Satani aratera ingo, ariko nimba hari ikintu Imana igwanira cyane n'urugo. Mugabo Imana kugira nayo ikugwanire ni ukuba wayugururiye. Kuko muri Ibyahishuriwe Yohana 3:20 havuga ngo mpagaze ku rugi ndodora, umuntu niyumva ijwi ryanje akugurura, ndinjira dusangire. Imana si rusenyanzugi, utayugururiye ntiyinjira, ntiyemfita ku nguvu. Ariko Satani wewe, Yohana 10:10, ni gisuma, nacyo nta kindi kikizana, kizanwa no kwiba, kwica no gutikiza. Satani ariyinjiza, niyaronse ahamenera aramena. Ni ukuvuga ngo ibanga ngomba kubwira abantu bariko baradukurikirana, urugo ruzima nurushingiye kuri Kristo no ku ijambo rya Kristo. Kristo ni ukuri, Kristo ni umuco, Kristo niwe mahoro, niwe munezero, niwe byose muri byose. Ibyo dukeneye byose tubikura muri, byose biri muri Kristo Yesu. Ariko si Kristo agumije muri saro gusa, ni Kristo wugururiye mu byumba. Burya umutima w'umuntu ugira ibyumba byinshi. Ni Kristo wugururiye ibyumba by'ubuzima bwawe bwose, akaba niwe mwami n'umukiza wawe. Hariho abamwakira bakagomba kumwimika nk'umukiza gusa, aguha agakiza, mugabo ntumwemerere yuko akubera umwami. Ibyo rero Kristo umwimitse nk'umukiza gusa, utamwimitse kandi nk'umwami, ntiyinjira. Urashobora kuba warabivuze muri benshi, hajya mu rusengero ngo je naramwakiri, ntaza. Ariko kandi tubishiremwo tubishire mu majambo yumvikana. Akenshi iyo tuvuze ko umuntu yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, tuba tuzi ko ari wa muntu yagiye hajya imbere, aravuga byo bintu abivugisha akanwa kiwe. Mugabo ico tubona nico, hama turabona umuntu agize mariage yarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, yarayivugishije akanwa kiwe, bigaragarira mu kirere. Kuko aho nibaza ko ari hari très important. Byose tuza kugenda tubisanga mu ijambo ry'Imana. Paulo yanditse amajambo akomeye, aravuga ngo tuzobamenyera ku vyamwa. Uvuze ngo warakijijwe, haleluya, ugomba kugaragaza ivyamwa bya mpwemu yera, by'umuntu yakijijwe koko. Mugabo iyo ugenda uririmba ku munwa ngo warakijijwe, mugabo ukarushirizaho kugaragaza ivyamwa by'umuntu atakijijwe, nta gakiza kaba kariho. Ivyamwa by'umuntu rero agendeshwa na mpwemu yera. Ntitugende nk'abagendeshwa no mwebwe, tugendeshwe na mpwemu. Mu rugo rero nashaka tuvyaplike, tuvuge ngo umuntu, abantu babiri bubatse urugo bashaka ko urugo ruryoha,
buzuye mpwemu yera. Mbega baca birirwa mu masengesho, mu cumba c'amasengesho birirwa barasenga bisonzesheje, hamejo bakadusura bakaja mu rusengero, canke hariho utumenyere, hariho ibikorwa ivyo twokwita ibiryosha rwa rugo bikorwa n'abo bantu bakijijwe kugira ngo urugo rushobore kuryoha, navyo vyo bari biki? Urazi ubuzima bw'umukristo ni discipline. Na Yesu igihe yasezera abigishwa biwe yasize abahaye mission ikomeye muri Matayo 28 uhereye ku murongo wa 19. Yavuze ati mugende muhindura amahanga yose abigishwa banje, aba disciple. Nta mu disciple aba ata discipline. Nta n'umufidele aba ata fidelite. Ni ukuvuga ngo kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo kwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Jewe personnellement ndakunda kwankuraje abantu yuko dukwiye gusenga hanyuma tugakora, twaheza gukora tugasubira tugasenga. Usenga atabikorwa, wizera atabikorwa. Yakobo yanditse amajambo akomeye aravuga ngo ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Ariko kandi wokora ibikorwa naho nyene udasenga, woshobora kwegeranya amatungo yo muri nosi, mugabo kuri nosi ko turi ingenzi, kandi Imana ikabitubwira ngo dusenge ubudahumeka. Uzojahe nurangiza Imana utigeze usenga ngo ugira ubucuti busabana imigenderanire n'Imana yawe? No kuvuga ngo byose birakenewe. Rero uvuze ngo none urugo rwiza rw'abantu bakijijwe baca baguma mu masengesho, oya, yaturemeye kuyihimbaza. Rero niyo turi ku kazi, turiko turakora akazi, tukagakora neza, tuba turiko turayihimbaza. Niyo twasohokanye n'uwo twubakanye n'umuryango n'abana bacu, tuba turiko turayihimbaza. Kuko ubuzima muri ino si ni bugufi cyane gose. Birakenerwa rimwe na rimwe yuko abantu bagacishamo kugira ngo babanze baje gusama akayaga, baganire, baryoherwe. Turiko turabandanya mu kiganiro cacu, nashaka tugaruke kuri ca kindi tuvuga kiri essentiel. L'essentiel mu rugo ni Kristo. Kristo aravomererwa. Yes. Kristo tumufise muri twebwe ntiduheruka twaramwakiriye amace tugenda dukora ivyo twishakiye. Ariko aravomererwa na yiki na y'amasengesho maje kutubwira, nako gusoma ijambo ry'Imana, na kwa guhinduka uyanzira yo kwezwa, utunganwa gose. Bigira urugo rwiza gute? Bigira urugo rwiza kuko iyo umuntu abayeho ubuzima bwejeje nk'uko uhejeje kubivuga, uyu muntu Imana irushirizaho kumukomeza. Ariko iyo umuntu abayeho mu buzima butejejwe, yiyanduza, yivayanga, aba ariko yugurura imiryango abadayimoni, aba ariko yugurura imiryango wa musuma. Nawe umwugurura umuryango azanwa no kwiba, kwica no gutikiza. Rero iyo abantu babaye ubuzima bwejejwe, bamaze kwimika Kristo n'ijambo ry'Imana bakaribamwo, bakarikora, naryo rikabakorera. Kuba ijambo ry'Imana, Yesu yarabivuze ko yuko hahigwa uwumva akongera akarikora. Numuhirwa uwo kuko ijambo iyo urikoze naryo riragukorera. Ijambo utarikoze ntirigukorera. Rero ubuzima bwejejwe butuma umukristo abaho ari umunyembaraga, kuko umuntu yejejwe Satani ararondera haca akabura, dayimoni zirarabaho zica zikabura. Ariko iyo ubayeho ubuzima butejejwe, uba ufise umeze, ndetse ubuzima bwawe buba bumeze nka kujya kwa mustikeri. Mustikeri uyisutse kwa amazi, ahantu hariho hose amazi arinjira. Rero umuntu abayeho ubuzima butejejwe, ni ukuvuga icyo twita mu Gifaransa cyangwa mu Kinofunofu les portes d'entrée de l'ennemi ziba ari nyinshi, imiryango umwansi yinjiranamo iba ari nyinshi. Umwanya wari wose Satani aragutera kandi akakuronka kubera uwamwugurura umuryango. Mugabo ubayeho ubuzima bwejejwe, ubayeho ubuzima bwejejwe, Satani akaza ngo atere urugo,
atere monsieur madame, atere abana, uraduza ijwi, uraduza isengesho, dayimoni zigaca ziruka mu izina rya Yesu. Mugabo utejejwe ndakubwira ngo utangure kwirukana dayimoni, umera nka ba bandi babona ati turabonye ukuntu abakozi b'Imana birukana abadayimoni, reka natwe tugende tubirukane. Baragenda baravuga ati dayimoni mu izina ry'umwe Paulo asenga, turakwirukanye mu izina rya Yesu. Zirabaraba, zirabasikana neza, zirabihweza, ziravuga ati koko Paulo turamuzi na Yesu turamuzi, mweho muri bande. Zibarengera ko zirabatabagura. Ubaye ubuzima butejejwe ubu munyantege nke, ariko si Imana yaduhamagariye kuba abanyembaraga, abanyabushobozi, kuko atari twebwe tukiri, hari Kristo muri twebwe. Rero nimba hari umuntu borondera akomeye wa mbere muri ino si, n'umuntu muri we yimitse ukomeye ni Kristo. Nakare ngo wegamira umugabo adakomeye bakabakubitira hamwe, mutsindigo hamwe. Ariko wegamiye umugabo akomeye, Yesu umwami w'abami, utegerezwa kuba umunyenkomezi. Kandi ndamaze kubibona uko nukuri. Nibaza yuko urugo ruryoshe kandi urugo rutesa, katuvuge muri style ko bajene, urugo rutesa, urugo rurimo vibe, n'urugo rurimo Kristo. N'urugo rurimo abantu babiri b'inkomezi, bamenya ryari batewe, bamenya ingene bagwanya ubu wabateye, mu gihe bariko bahuye na les pièges, ni ivyo twokwita imigozi canke ibititaza, ivyo Satani azana mu rugo kugira bitandukanya abantu, bakamenya yuko ujya mugabo siwe mubi, n'ujya mugore siwe mubi, hari ikintu kibi. Na cyane ko ijambo ry'Imana rivuga ngo abo tunigana. Urabe neza ntirivuga ngo abo tugwana, abo tunigana. Iki kintu kirakomeye. Saba inyama n'amaraso. Tugwana n'impwemu mbi, tugwana n'abadayimoni, tugwana n'abapfumu n'abarozi. Urabyumva? Tugwana n'imbaraga z'umwijima, tugwana n'abakuru n'abafise ububasha, n'abaganzi isi y'umwijima. Urabona? Iyo umaze kumenya iryo banga, ntabwo uwo mwubakanye agukoshereje si ubona impwemu mbi yinyegeje inyuma y'ayo makosa. Kuko ubundi umaze kumenya ukuri, ukamenya neza yuko ukoze amakosa, cyane tuvuge ukoreye icyaha uwo mwubakanye, impembo y'icana urupfu. Ntabwo bandanya ukora amakosa cyangwa ukora ibyaha kandi uzi neza yuko impembo y'icyaha ari urupfu, ukora ibyiza. Ariko iyo bishitse rero ugakora ibihushanye n'ubugombe bw'Imana, uwo mwubakanye yamaze kuba umuntu akuze mu gakiza, arabona neza ko watewe, kandi akakugarura mu kugusengera no mu kuguhanura mu bugwaneza, akabona ati umukunzi wanje yatewe, reka ndamufasha. Kandi Imana ikaguha umugisha mwinshi. Amen. Murakoze cyane. Kandi nivyo byo kugarura abantu mu bugwaneza, mu rukundo, birafise ico bimaze gose mu miryango, muri ziryango twubatse. Nivyo bituma ubwo rugo rusubira kugira kanovera kukuryoha. Umuntu yaguhanuye akakuzana mu bugwaneza no mu rukundo, atagucisha ku bitina ku mabuye, atakujija. Uwo muntu aroroshe kurabira akakarorero cyane. Umuntu uraboneramwo, nibaza ni hamwe twahera. Urugo rufise Yesu ruba rugizwe n'abantu babiri bari mu nzira yo kwezwa, bemereye nkemu yera, kari wabaganza kandi kari wabarongora. Abo bantu babiri nibo bagize urugo, nibo bagize urugo ruryoshe, nibo bagize urugo ndavuga rutagira ingorane. Kubera ko igihe cyose bagize ingorane baba bazi ko atari bo baziteranije. Abazi umugabo si yanteye ingorane, ujya mugore si yanteye ingorane, hariho waduteye ingorane. Nawe ni wa wundi Pastor Mark yagumye avuga, ni wa musuma. Satani nta kindi camuzanye mwisi, yaje kwiba no kwica no gutikiza. Dabora ariyiba hamakica hamagatikiza, kandi azobamara azohera ku mugabo, aje ku mugore, aje mu bana, urugo rupfe. Donc iyo tumenye yuko abo tunigana atari inyama n'amaraso, ari babandi baza kutwiba mu ijoro tujyane, iyo twibagiye gusenga gato igusabwa nyene haje kubisa urugohe, nta kubita urugohe, agoma ari hafi kugira atware. Ikintu cambere atwara mu rugo nabonye n'amahoro n'umunezero. Ibyo ntibimaze kugenda, c'est fini, akarere akaba yagapanze. Nukuri bene data dufatanye urugendo ruja mu ijuru, mubatsi ngo mukijijwe
mwakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, uno munsi washobora kutabona aho uriko uratererwa, washobora kubona umenga ibiriko biraba birasanzwe, ariko nk'uko Pasteur Mark yabivuze, dusubire tuze turaverifye mbega hari ibintu bikimeze neza. Shaka duhereze ku kintu Pasteur Mark yari yagacishijemo, mbega izo ngo zacu abo bantu babiri niki gituma baguma ari umwe, niki gituma baguma bari fort, niki gituma baguma ari abanyenkomezi. Hari ikintu cy'igicaniro mwavuze nibaza ko twahesezererako. Iyo hatari igicaniro ca Yesu haba hari ikindi gicaniro gihari. Pasteur Mark, baca umugani mu Kirundi ngo itabyaye inyana ibyara ishuri. Nta hantu hashobora kubura igicaniro, nta na hamwe. Ni ukuvuga ngo igicaniro cyoco c'Imana uracubaka consciemment, ni ukuvuga uracubaka ubishaka. Ariko igicaniro ca Satani urashobora kucubaka ubishaka cyangwa ukacubaka utabishaka cyangwa umwansi akakikubakira. Kuko nkuko nigeze kubicishamo, Satani ni rusenyanzugi. Igihe cyose abonye hamenera aramena akinjira, ariko Imana yoyo irahagara ku rugi ikadodora, uyuguruye ikinjira. Rero kimwe mu bikomeza ingo no kubaka igicaniro c'Imana. Umuntu yubaka igicaniro c'Imana mu rugo cyangwa igicaniro c'umuryango, n'umuntu yabanje kubaka igicaniro mu mutima wiwe. Kuko ngomba mvuge ku rukurikirane ukuntu abantu bagenda bakomera n'ukuntu bakomezanya. Mu Cyongereza bavuga ngo, nja ndabisobanura mu Kirundi, bavuga ngo strong people or strong individuals will make strong families or will make strong marriages. Strong families will make strong churches. Strong churches will make strong nations. Strong nations will make strong continents. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora gukomeza abandi n'umuntu yabanje kwikomeza ubwiwe. Uwo acava ku ntambwe yo kwikomereza mu Mana, agakomeza uwo bubakanye n'umuryango we wose n'ababa mu nziwe. Ubaye umuryango ukomeye. Umuryango ukomeye nawo amashengero urazi agizwe n'imiryango. Iyo bagiye gukoranira mu ishengero ari imiryango ikomeye, bagira ishengero rikomeye. Amashengero akomeye nayo ari mu gihugu. Ni ukuvuga yuko igihugu iyo gifise amashengero akomeye nacyo gica gikomera. Igihugu nacyo gikomeye kiri muri kontina, ibihugu byinshi bikomeye bica bigira kontina ikomeye. Finalma isi gacikomera byahereye ku muntu umwe agenda yandukiza abandi cyangwa akomeza abandi. Tukome iyo umuntu abaye munyantege nke, intege nke ziwe zigira tendance yo kwandukira abandi, bikagenda bikwira, ugasanga byakwiye isi yose. Rero nkuko ubivuze, igicaniro kirakenewe kugira ngo ingo zikomere. Mugabo mbanze mvuga igicaniro ni iki. Igicaniro ni iki? Igicaniro ubundi mu Gifaransa bacita autel, mu Cyongereza bacita altar, cyangwa mu Giswahili bacita mazabahu. Igicaniro ni kibanza cy'ihuriro ry'Imana n'abantu. Mu Gifaransa bavuga c'est un lieu de rencontre de l'humanité et de divinité. Nkunze kuvuga nti ni aéroport international d'atterrissage de divinité. Igihe kimwe Yakobo yigeze kuryama asinzira yiseguye ibuye, aho sekuru yigeze kubaka igicaniro. Niho Israeli mbonye yakuye ya ndirimbo ivuga ngo naraye ku marembo y'ijuru. Yabonye ewana abamarayika baduga bururuka, ntibapfa kururukira hatari igicaniro. Tukome n'abadayimoni ntibapfa kururukira hatari igicaniro. Rero hari ibicaniro by'Imana, hakaba n'ibicaniro by'umugwanizi. Rero ibicaniro by'Imana niho Imana yorurukira, niho n'abamarayika bayo borurukira. Kuko Imana ubwayo yavuze ngo ijuru n'amajuru nibyaje uhoraho, ariko isi nayihaye abana b'abantu. Urazi ko igihe kimwe Dawidi yigeze guharura Abisirayeli, Imana itabimwemereye, hanyuma ihita imupropose ibyago bitatu, ahitamo kugwa mu maboko y'Imana. Hinjira icago
hapfa abagabo ibihumbi n'ibihumbi. Dawidi arasenga, amaze gusenga Imana ararindira kumwishyura, arabura, aca arahishurirwa. Tubisoma mu gitabo cya kabiri cya Samuel 24 umurongo wa 24. Aca arahishurirwa ati ngira nubake igicaniro cy'Uhoraho nange nikimaze. Aca aragenda gusaba aho yubaka igicaniro, uhasabye aramubwira ati ndaguha ikibanza kuri gusa, ndaguhe n'ibimazi uza gushikana kuri gusa. Dawidi ati namba sinshobora gushikanira Uhoraho ikimazi ataco kinkereje. Yarahaguze agura n'ibimazi ashikanira Uhoraho. Umubavu moga neza uraduka, Imana yakira ibimazi Dawidi ashikanye. Ikirururuka ihagarika icago, igihugu cya Israeli kibona gutabagwa. Abahari mu isezerano rya kera, ariko no munsi mu isezerano rishasha ni gute two kubaka igicaniro c'Imana. Usomye mu Baroma 12 uhereye ku murongo wa 2 havuga ngo ndabinginga bene data, ku murongo wa mbere ngo mutange imibiri yanyu nk'ikimazi kizima niyo kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Haleluya. Mu isezerano rya kera bashira ku gicaniro ibimazi bipfuye, ariko mu isezerano rishasha duhamagariwe gutanga ikimazi kizima. Haleluya. Icambere utanga ni wewe witanga. Yesu taramwishikana ko ngo witange wewe wese, kandi Yesu ntagukeneye igice, agukeneye wewe wese. Akeneye impwemu yawe, umushaha n'umubiri wawe. Amen. Urashobora kuzamuka ukarengera n'umubiri wawe, ukamenya neza yuko Yesu agukeneye ko n'imyambaro wambara iba yejejwe. Ico gihe ni imbaraga z'Imana cyangwa ubushobozi bw'Imana butemba mu buzima bwawe. Ewe urazi ko maze iminsi niyumvira ukuntu Elisa yarapfuye kubera yari umuntu yanywanye n'Imana, yarapfuye gufa agiwe, baritaye ku ikiziga gica kiba kizima. None ibintu byabaye ku muntu wo mu isezerano rya kera, mpwemu yera yabaza ko kabushungwa gaca yigira. Ubu mu isezerano rishasha mpwemu yera aba muri twebwe akagumana natwe, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimuzi ko imibiri yanyu ari ingoro ya mpwemu yera. Kuvuga aho mu isezerano rishasha turakomeye. Rero ikituma turushirizaho gukomera nuko tubaho ubuzima bwejeje n'ubuzima bwiyeguriye Imana ku gicane. Ikindi kimazi cyo mu isezerano rishasha duhamagariwe gutanga no guhimbaza no gutazira Imana, amashimwe avibyina mu mitima yacu. Haleluya. Amen. Paulo na Sila mwibohero bari barenganijwe, mugabo bashikanira Imana ikimazi cishimwe, barasenga, baririmba, bahimbaza Imana. Imana irumva kuko ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ibyagiye mu mashimwe y'abana bayo. Iyo bidodomba bari guhava bahura n'ingorane z'Abisirayeli bidodombeye mu bugaragwa, inzoka zikabakomora. Mugabo Imana irakeneye ko tuyishikanira ikimazi c'ishimwe rivibyina mu mitima yacu, kuko dufise impamvu nyinshi zotuma dushima Imana. Amen. Amen. Rero ibijanye n'igicaniro mu rugo mu muryango, ubwa mbere ni igicaniro individuel gikukomeza wewe, hanyuma ni igicaniro cy'umuryango, hajya umuryango ukoranira hamwe bagasenga. Nkebura abantu bariko baradukurikirana, abantu kenshi basenga barusha. Nosaba yuko kubera igituma benshi baba bagumye baraba televiziyo canke baba basamaje n'ibindi bintu, amatelefone ubu yaraje, telefone zitwara umwanya munini abantu. Navuze ngo nta mudisipline aba ata discipline. Rero no hanura abantu bariko baradukurikirana kugira ngo bafata akanya gakwiye ko gusengera ingo n'imiryango, bagabanye umwanya wo gukoresha telefone, bagabanye n'umwanya wo kuraba televiziyo, batangure gusenga bataratangura kwisinzirirako. Amen. Amen. Kandi iyo umuntu arongoye amasengesho muri famiye abona abantu batanguye kwisinzirirako, babwire bahaguruke basenge bahagaze.
ibindi ko ndababwira se amajambo gusa murandabibona muri famille iyo turiko turasenga hari gihe abana baba bari très actif bariko bararaba televiziyo ariko dutanguye gusenga ukabona hariho umwe canke babiri batanguye kwisinzirako muranje ndababwira ati wewe haguruka senga uhagaze nawe haguruka senga uhagaze hari n'igihe nca ndababwira ati dufatane amaboko mu yandi iyo rero abantu muri famille bariko barasenga bafatanya amaboko mu yandi n'uwo ari umunyantege nke arandukizwa imbaraga n'uwo bafatanya amaboko wibuke ko abariko baradukurikirana ndabibutse ko muri Matayo igice ni ca 18 ku murongo wa 19 havuga ngo niyo babiri bahuze umutima n'inama bari ngaha mwisi cyo bazosaba cyose nzokibakora ico bazosaba cyose nzokibakore rero monsieur madame mu rugo barakwiye kuza barasenga bafatanye bumva bafise yerekwa rimwe iki naco n'ikindi kintu gituma ingo zisambuka bishoboka gute yuko umwe abafise yerekwa ryo kuduga uwundi akagira yerekwa ryo kumanuka waba uri kurasengera kuduga uwundi akaba ari karasengera kumanuka canke gukikama ibi rero kugira ngo bigende neza nuko muba mwicara hamwe mukavugana la communication uravyumva ndetse mvuge ibintu bitatu canke bine bikunda gusenya ingo icambere ni manque de communication ata communication hari burya kandi communication ntisenya ingo gusa nibihugira kirabisenya isi yose twagwa burya na communication ingo zitwagwa na communication kugira ureshe umukenyezi umutware mu rugo iwawe nuko ubushoboye gukomunika udakomunika nubwo ubufise amafaranga menshi haraza uzi kuvuga kamugutwara rero la communication ni ikintu gikomeye cyane gose hanyuma ikindi naco nukugira gestion iri dans la transparence mukatunganya ubutunzi bw'umuryango muvugana ukuri mu muco ataguhishanya ikindi naco ca gatatu oya iki ca gatatu sindakivugira ko ngaha kuri kamera tuzokivuga ko hanyuma akaze cyane ego akaze cyane ku byumviro byanyu no ku ntererano zanyu umwami Yesu abahezagire na hano duce durangiriza ikiganiro twe twabateguriye ico no gira nka resume nuko twumvise ko urugo rwiza urugo ruryoshe urugo rutesa urugo rurimwo Yesu n'urugo rufise les bases les fondements ziri muri jambo ry'Imana n'urugo rusenga ntitwavuga ko dufise Yesu tudasenga rufise ca gicaniro umuntu wese ku giti ciwe afise mu mwanya wo kubonana n'Imana umwanya wo kwakira ivyo Imana imubwira afise mpemu yera muri wa muganza amubuza gukora icaha akamutumira gukora ivyo Imana ishaka apfa ku mubiri akakira ivy'impemu ubwo nibwo rugo rwiza n'urugo rurimwo abantu bahuje umutima n'inama bayaga bagahuza bakagira igicapo kimwe cakazoza ubwo rugo ruraryoshe ubwo n'urugo Imana ikeneye n'urugo rurimwo amahoro rurimwo umunezero n'urugo rurimwo abantu babiri batwenga badafise igituma batwenze bafise igituma bahimbaza Imana kidafatiye ku vy'umubiri no gifatiye ku bintu byinshi Imana imaze kubakorera bigatuma umva imitima yabo iri kubakonesa ivuga ngo warakoze Yesu bane data turabatumiriye muri no mwanya mwiza yuko nimba hari ahantu byari byarapfuye mugenda mukahakosora ariko ni hahandi Pastor Mark yavuga ariko aradodora arindiriye ngo wugurure azi wawe musangire mbega ico siteka dutegwa n'Imana si samahigwe kubona umwami Yesu avuga ngo ndiko ndadodora nyugururira nze dusangire twugurure umwami Yesu aze dusangire no tuzogira ingo nziza no tuzogira ingo zihuba Imana kandi zikunda Yesu mwakoze cyane umwami Yesu abahezagire nanje ndabakengurukiye cyane kandi nkengurukiye n'abadukurikiranye Imana ikomeze kubagirira neza mu izina rya Yesu amen mwakoze namwe kunzi ibiganiro bya HTV mwakurikiranye kino kiganiro twizere ko cyabafashije kandi ubuntu bw'Imana bugure mu ngo zanyu no mu miryango yanyu umwami Yesu abahezagire